ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yesu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu nitugire Kristu dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Luka ku kigabane cya 6 kuva ku karongo ka 20 kugeza ku ka 23. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunganira avuga ngo abahiriwe. Yesu araheza yerekeza amaso kubigishwa biwe avuga ati murahiriwe mwebwe aboro kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Murahiriwe mwebwe mushonje ubu kuko muzohaga. Murahiriwe mwebwe murira ubu kuko muzoronka akanyamuneza. Muzoba muhiriwe umunsi abantu bazobanka bakabaca bakabambika ibara kandi bakiyamiriza izina ryanyu nk'akabi kubera umwana w'umuntu. Nimunezerwe muhimbagwe uyo ujya munsi kuko impera yanyu izoba nini mu ijuru. Uko niko basokuru bagiriye abahanuzi. Bene wacu muri Kristo Yesu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe riravuga ngo abahiriwe. Twumve abahiriwe baribo. Urabe nyimba uri mu mugwi w'abahiriwe canke ni waba uri mu mugwi w'abagowe, uhindura uje mu mugwi w'abahiriwe. 20 haravuga ngo Yesu araheza yerekeza amaso kubigishwa biwe. Yesu yerekeza amaso kubigishwa biwe. Yesu araba abigishwa biwe avuga ati murahiriwe mwebwe aboro kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Yesu aravuga ngo barahiriwe, murahiriwe mwebwe aboro ngo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwanyu. Twokwibaza ese Yesu Kristo ariko arabwira abigishwa biwe babandi 12? Yesu yerekeje amaso kubigishwa biwe, ariko hari isinzi n'isinzi ry'abantu ryariko rirumviriza Yesu. Nikimenyamenya tugiye ku karongo ka 17 ho twazirikanye kuwa mbere, duca tubona neza ko Yesu yari abantu benshi bari bamukurikiye baguma bamwumviriza ngo bipfuza kumukorako. Nicyo cyatumye Yesu araba bigisha biwe akabihweza, hanyuma agatangura kubabwira aya majambo kugira abantu bose byasinzi ry'abantu bamwe bagwaye bamwe bari mu ngorane babyumve. Ntabwo rero yari message y'abigishwa biwe, yari message y'abantu bose yari message y'abantu bose bazumva ibi bintu nkuko natwe uyu munsi ari message yacu. Yesu rero avuga ngo murahiriwe mwebwe aboro kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Ikindi twokwibaza, ese aboro bajya bagowe, bajya bantaho nikora, bajya batagira impuzu zo kwambara canke ibyo kurya nibo bahiriwe? Oya, buriya ndababwire ubuhirwe Yesu avuga hari waba yiyumvira ati bajya batunzi ntibazoja mu ijuru, kuko na Yesu yarabivuze ngo bizogora abatunzi kwinjira mu bwami bw'ijuru. Kubera abatunzi iyo batunze gusenga no guca bugufi birabagora kubera baba bigina amafaranga. Ariko aboro Yesu avuga n'abantu bumva bama bafise inyota y'ijambo ry'Imana, bama bicishije bugufi, bama bumva, kuko Yesu yarabwiye abigishwa biwe n'igihe yari karaboza ibirenge avuga ati mugomba kwicisha bugufi. Ubu uri mukuru akaba mutoyi w'abandi. Araduha karorero Yesu afashe umwana mutoya ko mu bwami bw'Imana umuntu mutoya yaba na mukuru yaba na Yohani ngo angana n'umwana mutoya. Rero aba boro n'abantu bakunda Imana, baca bugufi, bakumva neza ko kuko abana b'Imana tutagiye kure. Murabona namwe ko mwisi abantu baba bafise amafaranga benshi usanga biyemera
benshi usanga bica abandi. Hariho ukubwira ati no kwica nkakuriha kujya kuntu umuntu w'umutunzi aburana n'umworo yamunyazitongo canke yamunyazinka canke se iyo akwegeye akantu gatoya akumva ko umworo ari nyagupfa atajamba afise. Bijya rero niyo mpamvu Yesu avuga ati bizogora abatunzi kwinjira mu bwami bw'ijuru. Rero gutunga hariho abatunzi bafise ibya mirenge bafise byinshi cyane mugabo baciye bugufi bubaha Imana n'iryo tunga ryabo barikoresha no mu gufasha abandi bantu. Hariho umuntu w'umutunzi usanga afise nk'abana 10 ari hari amashuri cyane se akora ibindi bikorwa by'Imana. Ubwo ujya rero nubwo yoba tunze byinshi cyane akaba yubaha Imana akaba yumva araciye bugufi mu ijambo ry'Imana, ubona warahiriwe kubera ubutunzi bwiwe abukoresha neza. Erega abantu benshi b'abatunzi Imana yabahaye itunga kugira ibaha n'iryakanaka kugira bazoze barasangira bana b'Imana. Njewe iyo ndabye mu Burundi mu bihugu biteye imbere ho byonanira no gucangura abakize, ariko iyo ndabye mu Burundi nkaraba ndiko ndagendagenda nk'ubu mu minsi heze narindi mu Burundi nkaraba ndiko ndagendagenda mu misozi canke hafi na hafi hari abantu bateye imbere nkasanga hariho umuntu aba mu nzu iki ya nyakatsi canke se bigoye canke umuntu bigora no gufungura, mugabo hariho abantu baba mu ma etage n'ama etage canke bafise n'ivyahehe, mugabo umuntu akaba atakwiyumvira kubakira umworo inzu y'imiliyoni. Inzu y'imiliyoni irabaho ukumugurira ibiti canke ukabumbisha udutafari ukamusakariza amabati 10 kumbura ububiri ko biraduga, ariko mu minsi yahera inzu y'imiliyoni yabari nziza ku muntu wa ntaho nikora. Rero cumbwira umuntu aba muri etage zitatu iya mbere canke afise inzu zirenga 5 apangishije mu miji ya Bujumbura za Ngozi za Kayanza n'ahandi, mugabo akaba ata muntu numwe aryama ahantu heza, hanyuma niyaryama ashima Imana yongera avuga ati Imana wowe warakoze, wowe wakoresheje Margarita akanyubakira akakazi ndimo. Bana b'Imana rero twige natwe kubuzoba muri abo bantu bahiriwe, kuko abahiriwe saboro ahubwo nabo bantu bakoze ishaka ry'Imana bakoresheje ubutunzi Imana yabahaye neza. Yesu yaranavuze babandi umutunzi yasigira amafaranga yiwe akagenda hanyuma bagasigara barayacuruza uko byagenze. Ubwo rero twige kuba muri aba bantu bazoba bahiriwe. Tuje kuri 21 havuga ngo murahiriwe mwebwe mushonje ubu kuko muzohaga. Ngo barahiriwe abantu bashonje ubu kuko bazohaga. Mbega ko kwiyumvira ko abo bashonje ari babandi bashonje nyene kuko babuze ibyo bajya. Reka tubandanye. Murahiriwe mwebwe murira ubu kuko muzoronka akanyamuneza. Reka turabe murahiriwe mwebwe mushonje ubu kuko muzohaga. Reka turaba aba bahiriwe kuko bashonje ubu ariko bazohaga. Ese ntabwo ari ukumva ko ari inzara abantu bashonje hanyuma ngo duce twumva ko bajya babuze ibyo bajya hazogera igihe bagahaga. Oya, nukuraba tukamenya neza ingene tubyifatamo. Nivyo hariho abantu bashonje inzara bipfuza ibyo bajya kubera ubukene n'ingorane bakabibamo neza, hanyuma igihe cy'iherezo bakazogira iherezo ryiza. Ariko hariho abandi basonza kubera ubunebwe bwo gutinya gukora. Hariho abandi bashonje kubera nyene ibyo baba barahisemwo. Abo rero babandi baza kwiba
baza kumena amazu y'abandi, babesha, bakorakora uburyo barondera uburyo bwari bwo bwose bwo kubeshabesha, tutibagiye n'ibintu byo kuvuga ngo bariko barapfungura amadini cyangwa bariko baravuga ijambo ry'Imana, barondera ibintu by'ubujyajya byo kurondera ibyo buzuza mu nda zabo. Rero abo onya rero abo bashonje kubera ibyo bigira cyangwa kubera kwifata nabi kwabo, ntabwo bahiriwe. Hahiriwe abo bashonje bumva bipfuza kwama bakiriye ijambo ry'Imana, kumva aho bari hose umenga bamba bakosheje, kuko hariho abantu bakubwira ko umenga nta bicumuro bagira, umenga ntibacumura. N'ubundi ubura umugoroba yumva ariko ariga imbere y'Imana, yiyumvira ibintu yoba yacumuye, yigaya imbere y'Imana. Umuntu yumva yama afise inyota yo kumenya ijambo ry'Imana. Bibiliya hariho abavuga ko bayisomye bakayimara, ariko kandi ntibaca bavuga ngo barahagije, babandanya bayisoma. Bibiliya urasanga ahantu umaze gusoma inshuro zirenga 100. Nuko rero gusonzera ijambo ry'Imana, kunyotegwa ukumva unyotewe ijambo ry'Imana, ukumva umushaka kumenya ijambo ry'Imana, ukumva ushonje wipfuza ko abandi wobagirira neza, ukumva urafise ikintu cyo gukunda Imana, cyo kugirira neza umworo canke umwana w'imfuvyi canke uwari we wese, ukanyotegwa canke ugasonza ijambo ry'Imana kugira umenye canke umenyesha abandi. Ntabwo rero ari gusonza byo kuvuga ngo ndasonje gutyo, canke ntabwo ari bya bindi byo kwiyiriza. Ariko rero bajya biyiriza nabo, hariho abantu biyiriza kubera ijambo ry'Imana. None duciye dufata nk'umuntu yisonzesha kugira ngo yirirwa arasenga canke yibabaze, yumve ko yobabarana n'abababaye, nawe yumve ati ndaretse kurya. Hariho n'abandi bamara n'indwi yose batariye, akisonzesha akeneye kumva ko agomba kubabaza umubiri wiwe canke kwibabaza kubera ijambo ry'Imana, kugira asenge. Uwo nawe arahiriwe. Tutirengagije ko hariho abantu baja mu gakuku canke yakubwira ko yiriwe yisonzesheje atani ibyo yakoze, yamyajya canke akaja mu bandi akarereka kugago akagenda kurya, canke akavuga ati turi muri novene canke turi mu masengesho y'imisi yiniyi tutajya, ariko wewe akarya. Canke babandi bavuga ngo ntibamwe inzoga mugabo nyuma ukabona bari Imana idutabare cyane. Rero abashonje n'abanyotewe nabo baguma bashakashaka kumenya ijambo ry'Imana, baguma bashakashaka Imana. Murahiriwe mwebwe murira ubu kuko muzoronka akanyamuneza. Ngo harahiriwe abarira ubu kuko bazoronka akanyamuneza. Abarira bose nuko bazoronka akanyamuneza. Umusuma yagiye kwiba agafatwa agakubitwa, ugasanga ari kararira, azoronka ako kanyamuneza. Umusambanyi yagiye gusambana akagwari agahura n'ibigwara, agatangura kurira kubiriko biramudurega, warahiriwe kuko ari kararira. Novuga byinshi. Rero abahiriwe nabo batotezwa, barizwa n'abandi bantu bariko barabatoteza kubera ijambo ry'Imana, kubera inkuru nziza, kubera hariho umuntu turashobora kuba turi babiri, jewe Zipora n'uyu tumwite kumbure, tumwite reka tumwite Misago. Uyu Misago na jewe Zipora, ubwo twe uko turi babiri, uyu ari kararira canke je ndiko ndarizwa n'iki. Ndashobora kuba ndiko ndarira
kubera amakosa yanje jewe nakoze. Hariho igihe umuntu yijana mu makosa nyuma yicuza agatangura kurira canke agatangura kurira arondera n'ayandi manyanga yo mukura aho hantu. Uyu nawe Misago ariko ararira kubera ko ahangayikishijwe n'ikintu runaka canke ariko aratotezwa bamunyaze kandi bamurenganije canke arizeye. None se twese nyimba turiko turarira uri kararira mukuri n'uwuhe? Ni Misago. Zipora nibyo yikwegeye nibyo yigirishije. Rero bana b'Imana turabe abo barira, turabe abo bahangayitse ugwe aho baba bari. Nitwovuga ngo abibi Yezu yavuze ngo abahahiriwe abarira kuko bazohozwa, ngo duce twumva ko abarira bose bazohozwa. Oya, hazohozwa abarize kubera gutotezwa n'ijambo ry'Imana. Muzi ko hariho benshi bicwa bariko baravuga ijambo ry'Imana canke bariko baremanga Yezu Kristo. Rero umuntu ntazoba yishwe yagiye kwiba canke bamwiciye ku mugore w'abandi canke ku mugabo w'abandi ngo ace yumva ko ari mu bazohozwa. Oya, nukuraba aba bazohozwa ni bande? Ni kubera ubutumwa bwiza bakoze bakabuzira canke nukubera ko bagiye kugirira neza abandi hanyuma abandi bakabatoteza. Yari karatwara itongo ry'uwundi muntu, jewe na Misago twaragiye kuvuga ukuri, mugabo kumbure Misago yaravuze ukuri, nanje narahengamye ndavuga oya kwa Maragarita ntihariwe. Kumbure uyu muntu akarenganywa kubera jewe namukoreye ikosa. Rero ugaca usanga hariho abandi bumviriza barabye agatumba canke barabye umuntu kwari. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Reka twibandanirize. Yezu arabandanya 22, muzoba muhiriwe umunsi abantu bazobanka bakabaca bakabambika ibara kandi bakiyamiriza izina ryanyu nk'akabi kubera umwana w'umuntu. Noneho burya nagiye gusigura byinshi hano kuri 22 harabisigura. Yezu yamaze gusigura abaribo, yamaze twasubiremo muzoba muhiriwe umunsi abantu bazobanka. Umunsi abantu bazokwanka bajya abantu baba bariko baravuga ijambo ry'Imana. Twabonye ko ari karabwira abigishwa biwe, ariko abigishwa biwe hari n'abandi bantu benshi bari kumviriza Yezu. Ubuhiriwe wese n'umviriza Yezu agashira mu ngiro ibyo Yezu Kristo atwigisha canke atubwira. Bakabanka bakabaca muzi ko mu miryango banaguca bakakwangaza kuko wagiye gukurikira Imana, kuko wakurikiye Yezu. Bakabambika ibara kandi bakiyamiriza izina ryanyu nk'akabi kubera umwana w'umuntu. Urumva rero ko abo Yezu Kristo nubwo yari karabwira abigishwa biwe yarabatekereye impamba yuko niba abatuka bakabambika ibara bakabahohotera kubera izina ryiwe bazoba bahiriwe. Rero kandi duce tumenya neza ko ba Petero ba Yohani bagiye bazira izina rya Yezu Kristo. N'uyu munsi rero abatogwa canke abo Yezu atora, hariho abatogwa n'abantu, hariho abatogwa na Yezu Kristo, hariho n'abitora. Mugabo abo Yezu Kristo yatoye ahezagira bajya babirimo neza. Hariho abo tubona canke se umuntu ukamutote wanashaka ndanitange ko n'akarorero na jewe ndazi hariho abantoteza canke bumva ati ibyo bintu biki. Rero nkanje abantu bariko baramvuga nabi canke bantoteza, ariko nkabanzi neza ko ndi mukuri ndi kumwe na Yezu Kristo, kunuka kutakumparabika ntacyo bimbwiye kubera ndi muri abo bahiriwe, kubera ndiko ndarangurisha akajya Yezu Kristo.
rero abo bose batotezwa kubera ijambo ry'Imana bavuga canke kubera ko bahagarara mu kuri by'ukuri nibo bahiriwe. 2 nimunezerwe muhimbagwe ujya munsi kuko impera yanyu izoba nini mu ijuru. Ngo banezerwe bahimbagwe kubera uwo munsi Yesu Kristo azoza guca urubanza, umunsi bizoba bigeze kuri finali. Abahuye n'ibi bigeragezo byo gutotezwa bazoronka uburinahazwa, bazonezerwa, bazoba mu ijuru, mbese ubuzima bwabo bwose. Abo rero nibo bahiriwe. Nukuraba rero aho umwe wese yobari guhereza akavuga ngo uko niko basokuru bagiriye abahanuzi, uko niko basokuru bagiriye abahanuzi. Basokuru bacu murazi kuva kera muri Bibiliya muri Bibiliya ya kera, mu isezerano rya kera niho dusanga ingene bagiye batoteza abakozi b'Imana, babica nabi. Ariko Yezu rero avuga ati uko niko basokuru bagiriye abahanuzi ba mbere. Hamwe ba Herodi bose baza bicisha abana, bicisha abantu, bajya mu Misiri bahonya abana, Moses akashigwa mu gatebo, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose rero byagira abane, byagira abasogokuru bacu. Bana b'Imana rero ijambo ry'Imana ry'uyu munsi reka tugeze aha, ariko turacyabandanya. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.